Слава военно-морскому флоту России! Ура! Tsonge kubeka banywanyi bacu bakunzi bacu murikurikirana mu impande zine z'isi. Uyu munsi rero twahisemo kubereka ino video. Iyi ni video y'umunsi mukuru wahariwe igisirikare kigwanira mu mazi canke umunsi mukuru witiriwe Navy Day mu gisirikare c'Uburusiya ca Vladimir Putin. Uyu munsi mukuru rero nkuko mubibona ukaba warahimbajwe ku itariki 31 z'ukwezi kwindwi. Uyu munsi mukuru rero ukaba wari ibirori vyabereye i Moscow ku mugwa mukuru ahitwa St. Peters, akaba ariho habereye ibirori nyamukuru vy'umunsi mukuru haririwe igisirikare kigwanira mu mazi. Perezida rero Vladimir Putin yari yahishikiye, akaba ariwe yayoboye bino birori n'umukuru w'igisirikare kigwanira mu mazi w'ibatayo ya 15, akaba ariwe mukuru w'igisirikare kigwanira mu mazi General Yabir, akaba ariwe yayoboye nawe bino birori ari kumwe na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Ibirori rero bikaba byatangujwe no kurasa vya muzinga mubona nkuko mubona byari byatondetswe hano kuri ano mazi yo muri St. Petersburg, aho barasa ko ibirori nyezina bitanguye, maze rero Perezida Vladimir Putin n'abasirikare bakurikira ururimbo ruhayagiza igihugu c'Uburusiya ndetse n'ururirimbo rundi rukurikira ruhayagiza igisirikare kigwanira mu mazi c'Uburusiya. Igisirikare co mu Burusiya kigwanira mu mazi ni igisirikare gikomeye cyane by'ukuri, gifise ubushobozi bwinshi cyane rwose, aho gifise amato menshi cyane rwose y'intambara ndetse n'amasabumarine yandi agendera munsi y'amazi ndetse n'ayandi mato yandi atwara indege mu ntambara bita warship carrier, amato manini cyane n'amaboti rero mato ashobora gutwara abasirikare iyo bari ku rugamba cyane cyane bikenewe iyo bibaye ngombwa ko agenda baca mu mazi bagiye kurwana. Amato rero yitabiriye bino birori yari amato ashika ku mato 35. Ayo mato yose rero akaba ari amato y'igisirikare c'Uburusiya yitabiriye bino birori, ndetse rero akaba muri bino birori nyene harimo n'indege nyinshi cyane za gisirikare zitabiriye bino birori. Indege zishika ku 45 nazo zari zitabiriye bino bikorwa vya gisirikare. Rero bikaboneka ko kino gihe bino bikorwa bititabiriwe n'amato menshi cyane gose gisirikare nkuko byahora mu yindi myaka, aho rero ayandi mato byavuga ko ari ku rugamba acungereye umutekano mu gihe cirabura canke muri Black Sea. Ariko rero ntibyabujije ko Uburusiya bwerekana n'ubundi ubushobozi bwabwo bufise mu kurwanira mu mazi, aho amato akomeye cyane gose ashika ku 10 y'Uburusiya yari muri bino birori. Amato yizewe cyane gose ko afise ubushobozi bwo gutera n'amabombe ya nucleaire ndetse no gutera ayandi mamisile y'ubwoko butandukanye. Aho rero igisirikare c'Uburusiya cakomeje inyuma y'aho bino birori vyatangujwe na Perezida Vladimir Putin, cakomeje kerekana ubushobozi bwaco gifise mu mazi gushobora guhangana n'umwasi. Amayinite rero canke amabateyo hatandukanye agwanira mu mazi igisirikare c'Uburusiya yerekanye ubuhinga bwabyo mu birori byamaze hafi imisi 5 yose, uhereye kuri uno munsi wa mbere bino birori vyari vyatangujwe ku itariki 31 y'ukwezi duhejeje, ukwezi kwindwi, aho rero gaca dushikira ukwezi k'umunani. Ibirori bikaba byari byitabiriwe n'abasirikare ndetse n'abasivile, bakaba barahawe akanya gukurikiranira ikibiriraho ku mateleviziyo yose yo mu Burusiya. Ibirori vyariko birabera hano Petersburg, hariko habera ibirori nyamukuru, aho rero abasirikare b'Uburusiya berekanye ubushobozi bwabo ndetse na Perezida Vladimir Putin abwiwe akaba yaragumyeho arorera ibirori gushika hafi nk'amasaha 4 yose ari muri kano gace hariko harabera ibirori. N'inyuma yuko Perezida yarahava, ibirori bikaba vyarabandanije no ku misi 5 yakurikiyeho nk'uko biri mu mihango n'imigenzo ya kino gisirikare
c'Uburusiya hirwanira mu mazi. Amadarapo rero yabonetse ku mato menshi cyane, benshi baribaza kuki haboneka ko amadarapo atandukanye amwe atarayo Uburusiya ngo vyoba vyavuye kuki. Ibi rero niko biteguwe ko amato y'intambara ashobora kuba canke amato ayo yose ashobora kuba afise amadarapo atandukanye, na cane cane idarapo rikunze kuboneka ku mato y'Uburusiya ni idarapo rya Isirayeli, kubera Isirayeli yemeza ko ariyo yatsinze abanazi ikagombora abayisirayeli mu ntambara ya kabiri y'isi. Tubibutse ko abanazi bari abasirikare ba Hitler, abo nabo bakaba barishe abanya-Isirayeli benshi cyane rwose mu gihe ca jenoside yakorewe abayahudi. Rero abanazi baza gutsindwa n'Uburusiya. Uzosanga rero mu mibereho y'Uburusiya harimo ugushira imbere ubwoko cyane rwose bw'abajuife, na cyane cyane ko mu Burusiya majorite igice kinini cyane rwose cy'abanyagihugu igice kinini kitari gito cy'abanyagihugu b'abajuife canke abayuda baba ku butaka bw'Uburusiya. Rero ubutaka bw'Uburusiya rero buriko amoko yose y'abatuye isi, nacyo gituma rero usanga hari amadarapo ku mato y'Uburusiya atandukanye. Ibi vyerekana ko igihugu c'Uburusiya gikingiye, gihaye indaro abanyagihugu bo mu bihugu bitandukanye, kandi zino ngabo zo mu mazi hamwe n'izindi ngabo zose z'Uburusiya inshingano zazo ari zo gukingira umutekano w'abaturabutaka bose baba ku butaka bw'igihugu c'Uburusiya. Ibiro bikaba arico bisigura ahanini. Rero ugenda ubona amato amwe muri Uburusiya afise amadarapo atandukanye, ayandi madarapo kenshi aboneka ku mato y'ingabo z'Uburusiya n'amato y'ibihugu byose byahoze muri Soviet Union. Ikero nazo nyene bakaba rero byubahiriza amato y'ibihugu bimwe, amadarapo y'ibihugu bimwe bimwe rero byahoze muri Soviet Union akaba n'ubu akiboneka ku mato y'Uburusiya, ndetse n'amadarapo ya Soviet Union ubwayo rero ikiri hamwe na nyine akaba aboneka ku mato y'Uburusiya. Uko rero niko ibirori byagiye bigenda by'amato atandukanye, amato atandukanye yakoze amadefile muri hano mazi ya St. Petersburg hano nyene i Moscow ku mugwa mukuru w'Uburusiya, aho ibirori vyakomereje nk'uko babwiye no muri iyo minsi ikurikira. Rero tugiye kubareka mukurikiranire uko ibirori vyagenze, tubandanye tubicisha amajambo, ariko muraza kwirabira ibirori uko vyagiye bigenda tutariko turavuga. Muryoherwe rero n'ino video, kandi mugubwe neza badukurikirana. Tubibutsa kugira sabone canke kugira subscribe abatarabikora. Uko ugeze ngaha bikorera bino video, nuko ukunze ino video uje ku rubuga uyiravye kuri Facebook, urabe link ya YouTube yacu, ugende kuri YouTube udukorere subscribe kugira ngo interano yawe ukawiravye kuri YouTube, naho ugire subscribe nyene ukaba utarakora subscribe kugira ngo mudushigikire atumenye ko turatamba twirorera. Ni byiza kandi turashima interano zanyu, abamaze kudushigikira, abamaze kugira sabone cyangwa subscribe, nabo mwese turabashimira. Rero n'abakomeza kora ibiganiro byacu nabo turabashimira. Imana ikomeze kubazigama, ibahe imigisha mu byanyu no mu banyu, mukomeze mubikire murabe ino video nziza y'ibirori byahariwe umunsi mukuru w'igisirikare n'amazi mu Burusiya uko byagenze.
Twongeye kugaruka kandi rero kubaganiriza nyuma yaho muravye igice ca mbere kindi tutariko turavuga ikindi twibutse ko tutababwiye ni uko muri bino birori nyene vy'umunsi mukuru wahariwe igisirikare gihanira mu mazi Perezida Vladimir Putin bwiwe yemeye ko ingabo zigwanira mu mazi zigiye kuronka ibigwanisho karuhariwe vyo mu bwoko bw'amamisire yo mu bwoko bwa Avad missile system ndetse akaba kandi yarinemeye ko amato afise ubushobozi bwo gutera amamisire anyaruka cane gose yo mu bwoko bwa hypersonic missile nayo nyene rero hagiye kuhabwa amamisire mashasha yo mu bwoko bwa hypersonic missile system. Izo nazo rikaba ari misile zinyaruka cyane gose kurusha ijwi ndetse izohabwa kino gisirikare kibonera mu mazi zikaba zarongerejwe zinyaruka inshuro 9 uganije n'ijwi rero ikaba ari ubwa mbere igisirikare cyo mu mazi kizoba kirose misile zinyaruka cyane gose kuno rugo ndetse ikaba hari n'igisirikare cyambigana mu mazi cyo kwisi kizoba gifise buno bwoko bwa misile zinyaruka cyane gose kurusha ijwi inshuro 9 ndetse imisile zino misile atakigwanisho na kimwe ca anti-missile system gishobora kuzihagarika mu gihe ziba zitewe ndetse zifise n'ubushobozi bwo guhagarara no mu kirere zikagera kuri target. Nk'uko mubona rero abanyagihugu bari baje kwirabira bino birori bavanze n'abasirikare na Perezida Putin ubwiwe nawe yarahebereye muri bino birori. Ibirori byari biboneka ko byari biryoshe cyane rwose kurabira ijisho. Ibirori byari bibereye abasirikare ubona ko Uburusiya by'ukuri bari babiteguye neza. N'ubwo igisirikare cy'Uburusiya gisanzwe kiri mu ntambara muri Ukraine ariko rero nticabujije ko bino birori bitegurwa neza kandi bikaryoha. Murabibona ko ibirori bisa neza cyane rwose. Ingabo z'Uburusiya zari zishajije muri bino birori byari biteye igomwe zabereye ngaha St. Petersburg ku mugwa mukuru Moscow w'Uburusiya. Ibirori bikaba byari byitabiriwe n'abategetsi benshi mu bya gisirikare ndetse n'abandi banyagihugu bose bifuje kuza kuraba bino birori. Ariko rero abanyagihugu bakaba bari bararimiswe kugera hano hantu kubera umutekano wa Perezida Vladimir Putin muri kino gihe ucungerewe cyane rwose bikomeye kuva intambara itanguriye ya Ukraine n'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin umutekano wiwe warongerejwe gucungerwa ku rugero runini cyane rwose kuko habaye kwikeka cyane rwose ko Perezida Vladimir Putin yaje kwicwa ngo inshuro 3 zose arusibwa rero ubu bikaba bitoroshe cyane rwose ko abonekana ahantu hari abantu benshi kwikeka ko umutekano wiwe utoba ukingiwe neza mu gihe boreka akivanga n'abantu benshi. Nk'uko mubona rero amato y'intambara nayo guma azunguruka hirya no hino. Ya rero n'amato y'intambara yitabiriye bino birori rero n'indege nyinshi zikaba zari zitavye muri bino birori. Ibirori byaboneka ko byari ibirori byari bihimbaye ijisho cyane rwose. Rero ibi byerekana ubushobozi n'ububasha bw'igisirikare kigwanira mu mazi c'Uburusiya nk'uko namwe muzibonera. Rero ico gisirikare twibutse ko kandi mu ntambara zihuza Uburusiya na Ukraine ngo hariho ubwato buniniya bw'igisirikare c'Uburusiya bwasambuwe n'igisirikare ca Ukraine. Ariko rero ubwo rero n'Uburusiya bukaba bwaremeye ko ubwato bwabo bwasambuye. Ariko twibutse ko amato maniniya y'intambara y'igisirikare Uburusiya busanzwe bufise amato menshi cyane rwose, bufise amato ashika ku bihumbi. Urumva rero ko Uburusiya n'ubu buracafise amato menshi cyane ugereranije n'ibindi bihugu. Uburusiya rero bukaba buza ubwa gatatu ku isi bufise amato menshi. Igihugu ca mbere gifise amato menshi kaba ari igihugu ca Amerika, gasubira igihugu c'Ubushinwa, rero hagacasubira n'Uburusiya nabwo bufise amato menshi cyane rwose y'intambara. Nk'uko namwe mubibona igihugu ariko c'Uburusiya kikaba kigira kabiri mu kuba gifise ubushobozi bukomeye cyane rwose kuri aya mato y'intambara, mu gihe igihugu c'Ubushinwa nubwo gifise amato menshi y'intambara ariko rero nta bushobozi bw'igisirikare kigwanira mu mazi co Ubushinwa gifise ubushobozi igisirikare kigwanira mu mazi c'Uburusiya gifise. Bituma rero igisirikare c'Uburusiya kiza imbere y'igisirikare c'Ubushinwa
igisirikare c'Ubushinwa c'Uburusiya kikaba gikurikirana n'igisirikare c'Amerika. Havuye rero Amerika Mwirabire rero uko vyagiye bigenda berekana ubuhinga butandukanye abasirikare bamaze bafise berekana n'ubushobozi bwabo bwo kuba bashobora kurwanya umwasi. Reka rero kandi twongere turabwe turetse mu kuri meze gukurikirana ano masanamu y'ukuntu vyagenze. Twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe mwese mukomeze twomeze gutera imbere twese hamwe. Twongeye kugaruka kandi rero nyuma yuko muraze aya masanamu turiko turavuga tugira ngo tubereke rero aya mato bita amasubmarine. Aya muriko murabona ni amato bita amasubmarine. Aya mato rero ahanini akaba agendera munsi y'amazi adakunze kuboneka hejuru, ariko rero murabona ko yagerageje kuza hejuru aho umuntu ashobora kuyabona. Ariko aya mato y'amasubmarine afise ubushobozi bwo kwibira munsi y'amazi ntanaboneke hejuru. Aya mato rero akaba ahanini cane rwose abatekeye amamisire yo mu bwoko bwa nucléaire ndetse n'andi mamisire yitwa octopitas. Aya mamisire ashobora gutera ivyo bita tsunami, ashobora gusambura
nk'igisagara cyose kigacika amazi. Aya mamisile rero akaba asanzwe afiswe n'igisirikare c'Uburusiya, ndetse akaba bitazwi neza niba hari ikindi gisirikare cyo kwisi gifise zino misile zo mu bwoko bwa Octopitas zakozwe n'Abarusiya inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Izi rero no submarine igisirikare c'Uburusiya bikavuga ko ariyo afise zino misile zishobora guteza ibyago bikomeye cyane rwose zigasambura nk'igisagara cyose. Ikindi ano submarine y'Uburusiya atwara nuko yari yatwaye hanini amabombe ya nucleaire, aya nayo akaba ashobora kuyatera hose. Amamodoka y'amaboti rero canke ubwato bw'amasubmarine buca munsi y'amazi wari ubwato bufise ubushobozi bukomeye cyane rwose, na cyane cyane ho bwobwo umuyaga nkuba bawukoresha wawukura nyine mu mazi. Amato yakoranywe ubuhinga bw'uko akoresha umuyaga nkuba, ariko akoresha umuyaga nkuba uvuye mu mazi, rero bwibera mu mazi bice biborohera kuko buronka amazi. Nkuvuga ko buno bwato bukoranye nk'urugomero rw'umuyaga nkuba, umuyaga nkuba nawo ukaba ukoreshwa n'amazi. Murabizi ko ingomero zimeze, rero ubwato kuba buri mu mazi ntibushobora kubura umuriro bukoresha kuko umuriro uhita buwikorera. Ubwo nubwo bushobozi ubwato bwita submarine buba bwisangije, aho ubwato bushobora kugenda ibirometero n'ibirometero bwibereye munsi y'amazi, kandi rero ubwato bukaba busanzwe nyene igihe cyose bwibera munsi y'amazi, imyaka n'imyaka buba munsi y'amazi. Abasirikare babukoresha babayo imyaka yose, uretse bagiye mu ikonjari kandi bigumira munsi y'amazi. Izi nazo rero muhejeje kumuriko murabona ni indege za gisirikare zari zitabiriye bino birori, kuko twababwiye indege zishika 45 zari zitabiriye muri bino birori. Harimo rero indege zimwe ziriko zirabisha bigacika mu gihugu ca Ukraine z'intambara, indege z'ubwoko butandukanye ndetse zifise ubushobozi bwo gutera nuclear missile canke amamisile ya nucleaire nkuko muzibonera. Izi ndege rero si ubwa mbere muzibona, cyane habaraba intambara iriko irabera iriko irahuza Uburusiya na Ukraine. Zino ndege urakunze kuzibona cyane rwose, ni zimwe mu ndege zigenda ku rugamba mu gihugu ca Ukraine. Izi ndege zikaba zifise ubushobozi bukomeye cyane rwose, ndetse ashobora no kuba yarashwe ariko ikabandanya igenda, ko mwabibonye ko indege zimwe zarashwe muri Ukraine ariko abapilote bazo bakabasha kurokoka kubera zino ndege zikoranywe ubushobozi bunini cyane. Rero si gupfa gukoroka zino ndege ziba zikomeye cyane rwose. Rero uko bibona izi ndege nazo zigezweho ziriko zirazunguruka hano bita St. Petersburg ku mugwa mukuru w'Uburusiya i Moscow, ahabereye bino birori. Murabona indege z'Uburusiya ariko nazo nyene ubona ko zifise amadarapo y'igihugu ca Israel. Ibi rero ni bya bindi twamye tuvuga ko igihugu c'Uburusiya gisanzwe kiri gituwemwo n'abajuifu benshi. Rero abayuda canke abayahudi bafise ijambo nabo nyene muri kino gihugu ca Uburusiya, ndetse harimo n'abategetsi bari muri leta benshi basanzwe bakomoka mu gihugu ca Israel, ndetse rero no muri Ukraine nyene igihugu kibanyi c'Uburusiya hakaba harimo nabo nyene abajuifu, ndetse bivugwa ko na Perezida Zelensky yamuka muno bwoko bw'abajuifu canke bw'abayuda bo muri Israel. Uko mubibona rero murabona ko defile y'indege nazo rero iri ndende. Murabona abajenerali bakomeye cyane rwose b'igisirikare c'Uburusiya nabo ko bari bahishikiye izi n'indege rero z'ubwoko bugiye butandukanye zari zitabiriye bino birori. Ibirori biboneka ko byari ibirori byiza cyane rwose, ndetse ibirori byamaze hafi amasaha abiri yose, ariko Perezida Vladimir Putin akaba yarahamaze hafi isaha yose irenga gatoya ari muri bino birori. Aho rero ni nyuma yaho Perezida Vladimir Putin yahaguye, ibirori byakomeje kubandanya tubivuze imbere. Ibirori bikaba byarakomeje iminsi 5 yose yakurikiye inyuma ya kino gikorwa aho cyatangajwe i Moscow ku mugwa mukuru w'Uburusiya. Reka rero twongere kandi duhagarike mukurikirane amasanamu, turagaruka hanyuma duheraheza ino video.
Tugarutse rero kugira ngo tubereke ingene bino birori vyarangiye. Bino birori bikaba vyarangijwe n'idefile ikomeye cane gose yakozwe n'abasirikare batandukanye nyene bagwanira mu mazi. Bino birori bikaba biboneka rero hari ku musozo hafi wa bino birori, aho abasirikare inyuma yo kubanza kwerekana ubuhinga n'ubushobozi bwabo mu mazi, bahise rero baza bagira defile imbere ya Perezida Putin n'abandi bajenerale, berekana imigwi itandukanye y'abasirikare basanzwe bakorana basanzwe bakora muri kino gisirikare kigwanira mu mazi. Rero inyuma y'iri defile ndende y'imigwi itandukanye y'abana basirikare, rero akaba ariho ibikorwa vyasozerewe, maze rero ariko inyuma y'uko turege tubabwira nyuma y'iyi defile ibikorwa vyovyo vya gisirikare vyarabandanije. Nk'uko mubona mu mazi hagati niho hari tapi rouge, akantu bashizeho aho perezida ahagarara nk'ubwato mubona buserura imyotsi yerekana green light canke ubuhinga n'ubushobozi bafise. Murabibona rero ko abasirikare b'Uburusiya bakoze defile nziza cane gose, defile ibereye ijisho, defile ibereye kurabwa. Rero aho inyuma ya bino birori Perezida Vladimir Putin ino defile iheze yaciye wewe arangiza ibikorwa vy'uno munsi vyo kugura umunsi wahariwe igisirikare kigwanira mu mazi, umunsi witwa Navy Day, umunsi witiriwe igisirikare kigwanira mu mazi. Ndetse igihugu c'Uburusiya abakozi ba leta bose bakaba bahabwa ikonji kubw'uyu munsi mukuru udasanzwe wahariwe igisirikare conyene kigwanira mu mazi. Ariko ko mubizi igisirikare kigwanira mu mazi kikaba gifashanya n'igisirikare kigwanira mu kirere. Ico gituma muri bino birori indege za gisirikare zitaba zatazwe, zongere rero zikaba n'abasirikare bo muri ma unit nayo nyene y'indege pilote b'indege nabo nyene bakaba baragize amadefile nk'uko mubibona kuri amasanamu ari imbere yanyu. Ibirori vyari biryoshe cane rero rwose. Rero aha twaba tugeze neza ku musozo wa bino birori uko vyagenze. Turabwiye idefile niryo ryarangije bino birori, maze rero umusi wa mbere w'ibirori vyitiriwe Navy Day uba urarangiye. Aho rero ngo twabwiye ibirori vyabandanije. Mwakoze rero tubibutse kugira sabone canke kugira subscribe. Imana ibahezagire nahabirangiriye.